Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yamaramaye nyuma yuko yumvishe mugenzi we wa Kongo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agirane ibiganiro na leta ya Kigali, ariko Perezida w'igihugu c'u Burundi we Evariste Ndayishimiye akaba ariko arategura intambara ikomeye cyane yifatikanije n'intera hamwe zasize zihekuye u Rwanda, ariko akaba yabuze aho akwirwa nyuma yaho mugenzi we wa Kongo yarazi ko agiye gushimisha we yatangiye kwinginga asaba leta ya Kigali ko bagirana ibiganiro kugira ngo bashakire umuti ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru tubabwire byinshi ndetse n'ibyo umukuru w'igihugu ca Kongo yasabye leta ya Kigali ndetse n'ibindi byinshi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yahenzwe ku rugero rutarigera rubaho kugeza aho yemera kugirana amatati n'igihugu c'u Rwanda agafunga imipaka, akaba ari nako arategura ibitero bikomeye cyane ku Rwanda yifatikanije n'intera hamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, ariko akaba yabonye ko amazi atakiri yayandi mu gihe yarazi ko agiye gushimisha mugenzi we wa Kongo, ariko ku rundi ruhande akaba we ari gusaba ibiganiro. Ni ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko u Burundi buzahombera muri iyo ntambara ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gushora ku Rwanda. Biboneka neza ko atanayiteguriye, byose nyine bikerekana ko adashobora kuyitsinda. Turaza no kubabwira kandi ko u Rwanda rwamaganye kandi rukaba rusaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani babangamiwe bikomeye cyane, aho leta y'u Rwanda ishinja leta ya Kinshasa ko yananiwe gukemura ibibazo biri muri Kongo kugeza aho abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi bariko baricwa ku bwinshi, kandi bikozwe na leta ndetse n'abafatanya bikorwa bayo harimwo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. N'amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize ari kuvugwa mu bijanye n'umutekano mu karere. Wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboresha kure imwe rudende canke se kuri no muyoboro wa YouTube, usabwa gupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo, aho nyine tubereka uko ibintu byifashe mu karere ndetse n'amakuru utarabasha kuronka ahandi ukayakurikirana kuri no muyoboro wa YouTube. Addis Abeba nabwiye Kagame ubwe nti ni wowe nshaka kubona imbere yanjye mu biganiro. Ni Kisekedi wavuze ayo magambo mu gihe yaramaze iminsi avuga amajambo adahumuriza avuga ko ashaka gutera u Rwanda, ariko we amaze kubiraba akabona ko bidashoboka yahisemo gusaba imbabazi kandi ahitamo kutwinginga leta ya Kigali kugira ngo bagirane ibiganiro amaze batorere inyishu ibibazo bitandukanye biri mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe ku rundi ruhande leta ya Gitega yo iri gukora ibishoboka byose ikifatanya n'intera hamwe kugira ngo bakore ibitero mu Rwanda ibishobora gusiga bisambuye u Burundi aho kugira ngo bisambure u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yatangaje ko ashaka kuganira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ko adashobora kuganira na M23. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu ijoro ryo kuwa kane bwari ubwa mbere afashe ijambo mu ruhame kuva mu kwezi gushize arahiriye gutegeka igihugu muri manda ya kabiri. Tshisekedi yavuze ko inama aheruka guhuriramo na Kagame Addis Abeba muri Ethiopia yateguwe na Perezida Joel Ronse wa Angola nk'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ntaco yagezeho kuko buri ruhande rwatsimbaraye aho ruhagaze. Nongeyeho ko Perezida Lorenzo yateguye indi nama itandukanye yo guhura n'aba bategetsi bombi, ariko buri wese ukwe ntibigende neza. Azajya i Rwanda ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Muri iki kiganiro Perezida Tshisekedi yavuze amajambo
yabajijwe impamvu adashobora kuganira na M23 maze ahera mu myaka ya 2019 avuga uburyo uwo mutwe wari waraneshejwe muri 2012 wongera ukisuganya ugaruwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe ngo leta ya Kinshasa yo yari imaze igihe ikora ibikorwa byo gucyura mu Rwanda abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya leta ya Kigali n'imiryango yabo. Yagize ati niyo mpamvu ntashobora kuganira na M23 kumvikana cyangwa ibiganiro ndabishaka ariko ndabishaka gusa n'u Rwanda kuko nirwo runshotora naranabivuze mu nama Addis Abeba mbwira Kagame ubwe nti ni wewe nshaka kubona imbere yanje mu biganiro kugira ngo mubaze ngo ni iki mushaka ku gihugu canje n'abantu banje kuki mukomeza iteka kwica abo dusangiye igihugu no gusabura imitungo y'igihugu cyanjye mu gihe Kinshasa ishinja Kigali gufasha M23 Kigali nayo ishinja Kinshasa gufasha no gufatanya n'umutwe wa FDLR nk'uko biriko biranagenda ku ngabo z'u Burundi ziriko zirifatanya na FDLR. Impande zombi zihakana gukorana n'iyo mitwe y'inyeshyamba nubwo raporo iheruka y'inzobere za ONU ivuga ko ingabo z'ibi bihugu buri ruhande rukorana n'umutwe w'inyeshyamba ku buryo bukomeye cyane. Niteguye kuba mpagaritse ubukana bwanjye bw'intambara kugira ngo nganire na Perezida Paul Kagame amaze turebere hamwe icyo twakora kugira ngo mu burasirazuba bwa Kongo haboneke umutekano. Mu mpera z'umwaka ushize ubwo yarimo yiyamamaza manda ya kabiri Perezida Tshisekedi yagiye akoresha amagambo akomeye kuri mugenzi we Paul Kagame kuri M23 cyangwa ku Rwanda. Hamwe yavuze ko ku kibatsi gito cy'ihuriro rya AFC rifatanya n'umutwe wa M23 nzahita nkoranya inteko nshingamategeko imitwe yombi ntangaze intambara ku Rwanda. Ubundi nabwo arimwo kwiyamamaza yagize ati maze kubona imikorere ya Kagame naramubwiye nti njyewe nawe birarangiye tuzongera kuvuganira gusa imbere y'Imana iducira urubanza. Mu iki kiganiro kandi Tshisekedi yavuze ko ashaka amahoro aho yagize ati njyewe intambara ntabwo nayitojwe njyewe nzi amahoro nzi iterambere nzi ubuvandimwe nzi ubufatanye aho niho nibona si mu ntambara ariko ntibivuze ko ugidushakaho atazayibona nushaka intambara tuzakora intambara ibyanze bikunze nubwo tuzi ko tudashobora kugutsinda. Abajijwe ku buryo yavuze ubwo yiyamamaza byo gutangaza intambara ku Rwanda no ku kibatsi gito yasubije ati uko ibintu byifashe uyu munsi nababwira ko ndi umuntu w'imbere ubirebera hafi ntibinyemerera gushira mu bikorwa ibyo navuze kuko ndabizi neza ko ntashobora gutsinda igihugu cy'u Rwanda ntago rwose ibyo navuze ntashobora kubishira mu bikorwa ntibyanakunda. Avuga ko atakora ibyo yavuze ko ubu hari imihate ihagije ituma gutanga amahoro ari icyemezo cy'ubwenge kurusha kwishira mu mwanya w'intambara. Perezida Felix Tshisekedi aravuga ko gutanga amahoro ndetse n'ibiganiro ari cyo kintu cy'ubwenge kurusha gutangiza intambara nk'uko biriko birakorwa ku ruhande rw'u Burundi aho urwo ruvuga ko rugomba gushoza intambara ku Rwanda no perezida wabo akaba yarabitangaje ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yahise agwa mu kantu yumvise ko mugenzi we atagahunda n'imwe afise yo gutera u Rwanda mu gihe we yari afise gahunda yo gutera u Rwanda kugira ngo amushimishe amaze agumye amurundeho amadolari dore ko yamuhenze ko atashobora gutera u Rwanda wenyine ahubwo ko agomba kwifatanya nawe ngo kubera ko ari generali amaze akamufasha gutera u Rwanda bagatera u Rwanda baturutse mu bihugu bibiri. Ariko ikiboneka cyo nuko Tshisekedi uzi neza u Rwanda uzi imbaraga igisoda cy'u Rwanda gifise yanze gutera u Rwanda kuko abona neza ko atabishobora ahubwo ko yabagiye gukuraho ubutegetsi bwiwe. Ibi nyine bikaba byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye acika intege abona neza ko ibintu byakomeye kandi abona neza ko n'ubundi amafaranga ari gushaka atazayabona ahubwo ko agiye kwisamburira ko igihugu. Yongeraho ati ndashaka amahoro asesuye ku baturage banjye niyo mpamvu kubw'ibyo niteguye kuba mpagaritse ubukana bwanjye bw'intambara kuko nshaka guha amahirwe amahoro.
Perezida Evariste Ndayishimiye we ntakunda abarundi kuko we ari guhitamo intambara mu gihe mugenzi we wa Kongo unafise ikibazo gikomeye cyane we avuga ko akunda abanyagihugu be ko atakemera kubashora mu ntambara akaba ariyo mpamvu agiye kuganira na Kagame kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe imirwano yasubijeho guca ibintu abantu ibihumbi amagana bagahunga M23 igasatira kandi ikagota umujyi wa Goma ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa byasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kwemera inzira y'ibiganiro hagati ya Kinshasa na Kigali binasaba u Rwanda gukura abasirikare barwo muri Kongo. Ibi byose ni ibintu biriko birerekana ko ibintu biriko birabera mu burasirazuba bwa Kongo bikomeye kandi ko biriko birafata undi murindi ariko byerekana neza ko perezida wa Kongo we yamaze kubona ukuri kandi ko azi neza ko atashobora gutera igihugu cy'u Rwanda ariko mugenzi we w'u Burundi we akaba akataje avuga ko agiye gutera u Rwanda bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwiwe. Reka babwiye ko leta ya Kigali yasohoye urwandiko rwagiriza Kongo kunanirwa gukingira abatutsi b'abakongomani bigahungabanya akarere k'ibiyaga binini bya Afurika. Mu itangazo ryasohotse ku wa 18 Gitukudu 2024 leta y'u Rwanda ibicishije ku bashiranganji bw'imigenderanire ivuga ko irajwe ishinga n'ukuntu umugambi w'amahoro wa Rwanda na Nairobi wahebwe na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza abategetsi ba Kongo na leta yabo ko bananiwe gukora ibyo bajejwe n'ibyo babazwa byo gukingira abatutsi ba Kongo. U Rwanda ruvuga ko ibyo byatumye akarere k'ibiyaga binini bya Afurika gahungabana nk'uko bivugwa n'u Rwanda. Muri urwo rwandiko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaratanguje ibikorwa byo kurwana bikomeye muri Kivu y'Uburaruko ihonyanze ingingo zafashwe n'akarere zerekeye gutuza M23 n'abanyagihugu b'abatutsi ba Kongo bakaja mu bihugu bibanye bagakorana na FDL muhari uva mu Rwanda wagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. FDL ikorana na FARDC. Kubona Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishigikiye FDL ni ishaka rya leta si abantu babikora ku gatwe kabo. Guhagarika imfashanyo leta ya Kongo iha FDL kandi bagasubizwa mu buzima busanzwe bagasubizwa mu Rwanda ntibitegerezwa ntibidohokwa kugira ngo hakingirwe imbibi z'u Rwanda. Niko u Rwanda rwaburiye rukemeza ko rufise uburenganzira bwo gufata ingingo zose zerekuwe n'amategeko kugira ngo rwikingire mu gihe urukibangamiwe bikomeye cyane. Kubona M23 iherutse gufata hashasha biribonekeza ko byatumye n'ingingo ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kwirukana ingabo zo mu karere ka Yasi muri Kigarama 2023 zari zijejwe kubahiriza ihagarikwa ry'intambara no kuva mu duce twigaruriwe. Niko iryo tangazo ryagiriza. Umututsi wo muri Kongo yaratereranywe bikomeye cyane. Gukingira uburenganzira n'ubuzima bw'abatutsi bo muri Kongo bibazwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo tangazo ribandanya rivuga ko kunanirwa kubikora byatumye akarere kose k'ibiyaga binini bya Afurika kamara imyaka 30 mu njyane n'umutekano muke. Abatutsi b'abakongomani baharurwa mu bihumbi barahungiye muri Afurika y'ubuseruko haheze imyaka iharurwa muri 40. Ku ntwaro ya Tshisekedi amajambo abiba urwanko n'ikumira ryarabaye kenshi muri politiki ya Kongo. Ikumira rifatiye ku moko hamwe no gufungwa ku karenganyo n'ubwicanyi bufise abo bwitotera byarabaye kenshi. Aba FDL bari mu basoda ba Kongo bikaba ari byo nyine byerekana ibiriko birakorerwa abatutsi ku butaka bwa Kongo. U Rwanda ruremeza ko umutekano warwo ugeramiwe ugasaba ko hobaha amasezerano ashimishikiye kuri politike ku kibazo ca M23 bigizwe na Kongo ubwayo. U Rwanda ntirwemera na gato ko izo ngorane zizanwa ku ngufu ku butaka bwarwo. Gutekanya no kwivuna. Leta y'u Rwanda iributsa ko abarongozi mu bya politike n'igisoda ba Kongo hari umukuru w'igihugu Tshisekedi baremeje kenshi ko ico bipfuza ari gutera u Rwanda kandi bagahindura ubutegetsi ku ngufu.
u Rwanda rubafatira ku byo bavuze rugaca ruvuga aho ruhagaze rubyisunze mu gukomeza ubwirinzi bwo mu kirere cyose carwo hamwe no kugabanya ububasha bw'ibitero umwansi yogira nk'uko ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe imigenderanire bubivuga. Abategetsi ba Kongo ntibaragira ico bavuze kuri ibyo byagirije. Mugabo umukuru w'igihugu Tshisekedi yavuze kenshi ko FDLR basigaye atangufu bafise ari abasuma batakibagamiye u Rwanda. Mugabo Tshisekedi aremeza co kimwe na leta yiwe ko M23 ifashwa n'u Rwanda. M23 n'umurwi w'abatutsi wasubiye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 ukagiriza leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano. Kuva hagati muri ruheshi 2022 uwo murwi warafashe uduce twinshi two muri Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Kongo harimwo Bunagana isanzwe ihana urubibi n'Uruganda kandi barashize abajejwe intwaro aho hose kugira ngo bategure ibintu bikomeye cyane. Ingwano nyinshi zihuza uwo murwi witwaje ibigwanisho n'igisoda ca Kongo kumwe mu mirwi igifasha hamwe n'abasoda b'u Burundi zarangereje umurindi muri iyi minsi bituma abantu baharurwa mu bihumbi bahunga izabo, ariko igitangaje nuko nubundi M23 igumya gutahana intsinzi, akaba aribyo byatumye perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi ashira agapira hasi agahamagara mugenzi we yinginga amusaba ko bagirana ibiganiro kugira ngo batuze ibiriko birabera muri burasirazuba bwa Kongo. Ibyahise bimaramaza ku buryo bugaragara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye we uriko arategura intambara ku Rwanda yifatikanije n'inzirabwoba abasize bahekuye u Rwanda babarirwa mu mutwe wa FDLR. Amakuru atandukanye tuba turiko turabashikiriza tubinyujije ku no muyoboro wa YouTube. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha ahangaha kanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.